Ni sawa? Urakomeye? Ndakubona. Oh, sheri. Karibu. Sawa? Ulikula mesi? Yego, bise nawe. Amahoro. Mbe Emmanuel ko ntamubona namuronde yari yaho sinamubona yari he? Chaki gumu kicha we ntuzijo kiri barajyana. Bamwibagiye. Sawa, namubona. Urashobora kwisobanura? Mama kwisobanura. Wisobeko. Ndakugaburira ibintu byose ndaguwe kugira ngo wisobeko wewe. Umwana uko. Ndakugaburira wewe. Umwana ni sarobe. Reka nakwenda. Bora. Sindakukerenga. Sishakurera umuntu yisoba. Please ndagusabye soka. Ubiriza. Sidagushaka ngaha nuzugaruke sidakuzi nanje nuzumenya. Ndakugaburiye ndaguye byose ariko wisobeko. Bora kisubwenge wewe. Sohoka. Ngoni yawe. Tori wona. Umugabo nkawe we wisobeko ube amisarobero. Bantu b'Imana, mureke tuvugiza Yesu Kristo. Haleluya. Mureke tuvugiza Yesu Kristo. O Yesu tuvuga, sujya Yesu musanzwe muzi. Yesu tuvuga arakomeye cyane kandi arahambaye cyane. Haleluya. Nagoma ndababwiriza Yesu. Abantu batarihana, abantu bataramenya Imana icyari cyo. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bantu b'Imana. Nimuze kuri Yesu muronga gakiza. Nimuze kuri Yesu murongo ubuzima budashira. Haleluya. Muntu w'Imana abantu b'abadandaza bari hano bagomba bazirika iminzani. Haleluya. Wa muntu uzirika iminzani igakuri Yesu agukize kuko muri Yesu niyo hari ubuzima budashira. Haleluya. Wa mutari muguma mugenda nimuze kuri Yesu. Haleluya. Mudafize Yesu ubuzima bw'iwanyu naragiwe muzovamwo. Haleluya. Nimuze kuri Yesu bantu b'Imana. Haleluya. Haleluya. Muntu w'Imana wa muntu nyumvuri hano, wa muntu nyumvuri hano urwa nyumvuka nyirengagiza ariko mena yuko no mwijuru Imana izo kwirengagiza nayo nyene niwajya mwijuru ntuvuga ati Pastor David nigeze ambwira jenza uvuga ati narambwiye ngo ntiyanyumvirije. Haleluya. Zavuga ati narambwiye ngo ntiyanyumvirije. Haleluya. Yesu Kristo niwe nyari cyubahiro. Haleluya. Nimuze kuri Yesu. Amen. Una musinda nabwira muze kuri Yesu ngo mumengo ndumusazi. Sindi umusazi. Jansarira muri Yesu, sarira muri Kristo. Haleluya. Sarira muri Kristo. Amena. Sarira muri Kristo. Muntu w'Imana, ingo kuri Yesu aguhezagire. Ingo kuri Yesu agububasha. Ugakugura moto cyangwa ugura imodoka. Haleluya. Ubutunzi buri muri Yesu, ubutunzi nyakuri. Imokere ubutunzi nyakuri ingo muri Yesu Kristo. Amena. Umwakira ngwa muri mukiza wawe. Uzoringa cyose cyose mu buzima ushaka cyose kene uzokironka. Haleluya. Amen. Muntu w'Imana uri hano. Kugituguma turizwa n'ingwara z'umubiri. Kugiturizwa n'ingwara z'umubiri. Tukibagira ingwara z'umutima. Bantu muri hano. Kugimurizwa n'ingwara z'umubiri mukibagira ingwara z'umutima.
umutima nicyo kintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Inga muri Yesu ashinga imizi muri wowe. Inga muri Yesu ashinga imizi mu mutima wawe. Haleluya. Inga muri Yesu. Amen. 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 Wali mpumyi yote, ukuraba no kuraba. Awu abuze kudaka kufa. Oh. 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 We muntu uri hano numanya yuko Imana igukeneye kuza mu bugingo bwayo. Niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Haleluya. Niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Koma sava. Niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Amen. Haleluya. Imana irabakunda cyane. Ndabona abantu b'Imana ndabona muberewe cyane. Kandi Imana irabakunda cyane. Mugabo umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Muragowe cyane. Haleluya. Umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe uragoye cyane. Haleluya. Ndazi umwanda wabwira mugabo ni mu nyumva. Haleluya. Dusome Bibiliya gatoya turabe ijambo ry'Imana uko ritubwira muri Matayo 3 ku murongo wa 2 avuga ati nimwihane ubwangu bwa mujuru buri hafi. Haleluya. None muntu w'Imana uno munsi izo mwe muhumeka hamwe zocika wojahe. Amen. Woja utarihana wojahe muntu w'Imana izo mwe muhumeka hamwe zocika uno munsi utarihana wojahe. Niwiyumvire ubaze umutima wawe ubaze ubugingo bwawe woja. Haleluya. Ati nimwihane muntu w'Imana wo mutaksiwe ni mutarihana ingo kuri Yesu agwa amahoro. Ejo uzoronka imoto uzoronka n'imodoka byose biva ku Mana. Ubutunzi nyakuri buri ku Mana. Amen. Ubutunzi nyakuri buva kuri Yesu Kristo yatubambiye ku musaraba. Haleluya. Amen. Ndigambira wowe navuga ngo jabangonga je n'upastori navuga ngo no muzi ndafisa noja kandi Imana wanyakira. Amen. Nta kibazo Imana irambona. Haleluya. Abo nawe ndagomagarize nawe uze ku Mana. Haleluya. Uze wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Haleluya. Amen. Amen. Bana w'Imana umumvuga nibandanyiriza nigira mugabo ibi mvuga ndazi hazogera ivyumviro uvuga ati yarambwiye. Amen. Hazogera uvuga ati yarambwiye. Amen. Hazogera uvuga ati yarambwiye ati Pastor David yarigeze kumbwira ijambo ndajyanka ndarihusha ngo nivyo wanje ngo nivyo mushake bw'iwanje. Bana w'Imana kundi Imana nuza kuri Yesu Kristo akwakire mu bandi bana urongo ubugingo budashira. Ibyo byete biguma bikurega Imana izo kubabarira. Ibyo byete bikurega Imana izo kubabarira. Amen. Uko ni nyene imbabazi. Haleluya. Haleluya. Amen. Ninde arikwemera kumugira mu gishingo Yesu abonye abansi baje kumutora tisiba abari jewe ngenda muri Afrika ntawe arikwemera kumugira mu gishingo Yesu abonye abansi baje kumutora tisiba abari jewe ngenda muri Afrika ntawe arikwemera kumugira mu gishingo Yesu
abonye abansi baje kumutora zisiba abari jewe ngende muri Amerika ntawari kwemera kumubwira mu gishingo Yesu. Amen, amen, haleluya. Ugiye kwishuri? Sawa sawa. Sawa sawa. Muri Amerika ntawari kwemera kumubwira mu gishingo Yesu. Abonye abansi baje kumutora zisiba abari jewe ngenda mubwire n'umuntu mubi aguma yosha nabi abana b'Imana. Satani umuntu mubi aguma yosha nabi abana b'Imana. Emma. Ni Pastor David. Emma. Pastor. No, kuri hano, kuri ngaha habaye iki? Ni biki? Pastor ni wewe. Ni je Pastor. Jesus. Huh? Emma, wabaye iki? Nubona? Uri mumi. Kutabona. Pastor. Sinzi uko nakubwira. Nabonye amakuba kuri iyi si. Urashobora kumbwira ikintu wabaye iki? Urashaka kumbwira ibintu wabaye iki? Oya, nguma mpangayika ijoro n'umurava. N'amahoro mfise. Emma, sindaguta wabaye iki? Pastor, sinzabona utangurira. Okay, sawa, okay, ndakumva ntacyo. Imana irakubona, sibyo? Ndagusabye tugende muhira, sibyo? Nyorohereze, ndagusabye tugende muhira. Baza kwimbwira muhira, sibyo? Tugende. Pastor, uri kumwe na Pastor David, sibyo? Wiyumva amahoro, wiyumve umunezero, wiyumve agakiza muri wowe, sibyo? Uri kumwe na Pastor David. Amen. Hallelujah. Pastor, wewe. Yo. Imana irakubona. Umvise Imana irakubona. Wumva amahoro. Amen. Pastor. Imana irakubona. Yesu. Iyakuremye irakubona. Umvise. Nta na kimwe uzoba. Amen.